baza kindi kibazo. Je nitwa Antoine Izompa nkorera Radio Shima FM. Ikibazo canje ni iki? Ku biharuro by'ifata kibanza vyerekana yuko inama nshinga mateka izobigizwe n'umugambwe umwe CNDD-FDD. Mbega kubona abarundi batoye kuganye n'icubahiro bashatse kubaha ubutumwa ubuwe. Ikigira kabiri konye n'abashinga mateka bari bava mu mugambwe umwe mu muryango umwe wa politike, ubwo ntibizohava bituma haba kwijajara mu gutunganya neza mu gutora neza amategeko meza y'igihugu. Mbega kubona azoba ari umugambo umwe bifise akahe karusho mu gutunganya igihugu? Murakoze cyane. Cyambere burya n'ubutumwa rero ngo kubandwa nikugoye nko kurigumya. Burya uzurabe no mu rukino ekipe itsinze igitsindo ca mbere n'ikigira ubwoba kurusha yatsinzwe itsindo, bahava bakigombo. Hajya CNDD-FDD bavuze bati sawa uwo mwana ndamuguhaye umundebere. Aho rero nibo bari bakwiye kumenya ingene bagiye kwifata kuruta uko bahora, kuko kare bifata nk'ukumenga hariho umuntu avuga ngo ujya ntanyemera niyo ndiko ndakora ibi ntavyemera. None ubu bose baraberetse. Rero ahubwo wewe wajije ikibazo cyo kubarya kara uti muramenya kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Iyo niyo message. Hanyuma yindi message ni imwe gusa, ni no kuyindi migambwe no kubandi batari mu yindi migambwe bumve yuko hageze ko abarundi tugira urunani, kuko kare bagwanira ibiti ubu tuje kubikogwa. Uvuze rero uti ubwo ntihazohava haba ingorane mu bijanye n'amategeko, gasanga hacatogwa amategeko mabi. Emwe no amategeko se definitely igize ni yahora atogwa kuko bari bakwije ibice bitatu kuri bine, bitatu vya bine. Naho urazi yuko bitatu vya bine niyo mushatse guhindura ibwirizwa shingiro murarihindu. Ni kuvuga yuko CNDD-FDD yari yamaze kumenyera gukora. Hanyuma mumenye ingene igihugu gitunganijwe, amategeko ava he. Imisi yose umukuru w'igihugu ico ni cambere aja atwara ihanga, arumviriza abene gihugu ibintu bakeneye, agaca agenda kuraba hoko gwiki. Nk'ubu mwarumvise ku bakenyezi ibibazo by'abakenyezi, nk'umukuru w'igihugu duca turaba mbega ibibazo twitorera umuti gute. Dusanga hari ibibazo biri mu mico n'akaranga by'u Burundi mugataho vyanditse. Abantu rero no munsi tukaba turi mu gihe ca none bagashaka gushira mu ngiro bitanditse. Nova nk'ubu twace tuba tuti kugira ngo iryo tegeko rigenge ingo n'imiryango bize bigende neza, nitubanze tugira ibiganiro n'abarundi bose twumve ingene bumva vyogenda. Ubu rero nk'ubu bushikiranganje bubijejwe buri ku gikorwa buriko burategura ibiganiro, hanyuma buhejeje buca bugira integuro bakayizana mu namashikiranganje. Inamashikiranganje igaheza nayo igakora iryo tegeko neza ikurikije ivyo abene b'igihugu bavuga. Ihejeje murumva ko iyo byavuye ihejeje niho ikijana mu nama nshinga mateka kugira ngo ribe ibwirizwa ry'abaserukira abene gihugu. Novuga yuko abashinga mateka si vyabo gusa, ndetse abashinga mateka umwe wese aserukira abene gihugu arabumviriza. None ngirango je mwibaza ko demokrasi garukira ku migambwe, ku banyamigambwe gusa n'abene gihugu bose. Uwo mushinga mateka yatowe 100% mu ntara y'Inaga, ategerezwa gukora amategeko yubahiriza babene gihugu. Rumva rero CNDD-FDD ntishobora gucivuga ngo je kubera ngaho hari abantu bibaza yuko demokrasi garukira ku mugambwe gusa n'abene gihugu. No kuvuga yuko amategeko yose atogwa ari uko abaserukira abene gihugu nabo baravye yuko ivyo abene gihugu bipfuza birimwo, basaza atabirimwo baragira. Mbere nagira ndakubwire amategeko ingena agenda
murabona yuko inama nshinga amateka ihejeje hacaza inkenguza amateka burya barazana itegeko hari igihe umukuru w'igihugu asanga harimo nk'umunyepolitiki umwe yashizemo akantu kiwe atarakabene gihugu muzokuva umukuru w'igihugu aciye avuga ngo seconde lecture aba yabonye akantu bashizemo kadahuye n'ibyo byabene gihugu kuko arashobora kubona umushinga amateka akavuga ati cyane nk'ugasanga nk'umugwiza atunga arashobora kubwira umushinga amateka ngo urashirira mwaka ugaca uvuga uti subiramwe aka kantu abene gihugu siko bemera muravyibuka gihe inama nkenguza amateka yigera kuvuga ngo haje mu itegeko ngo ridahana abagabo n'abagabo bashobora kubakana muravyibuka umukuru w'igihugu yaciye arisubiza inyuma acaja kubwira abene gihugu ibi nigwanyu bati watumenjeye nguriya ntibaciye bamubona kandi yari umushinga amateka kandi yari umusere defudede ndababwiye yari umukenguza amateka uwo musere defudede baramubonye bavuga batujya n'umumenje icyatwengeje uruhiro yarekaye ko ari umuhemu nyene kuri politike y'igihugu kuko byavuye bimugora rero naganda bahumurize amategeko y'igihugu abashinga amateka siyo bayakora bonyene ava mu bene gihugu akagenda bajya baba ariko batosora baraba ko bihuye n'ishaka rya bene gihugu gusa iyo rero bidahuye umukuru w'igihugu nawe ni waserukira ihanga hajya mu bimenye umukuru w'igihugu hari ubutegetsi butatu hariho inama nshingwabikorwa hariho urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hariho urwego nshinga amateka rw'igihugu hariho urwego rw'ubutungane rw'igihugu bose umukuru w'igihugu niwe icyo bita ngo fonctionnement régulier des institutions niwe byose muze murabe inama nkuru y'ubutungane umukuru w'igihugu yitwa umucamanza Kizigenza mu nzego z'umutekano niwe Kizigenza niwe abashinga amateka baje gutora ibwirizwa niwe ategerezwa kurishira ku mukono murumva yuko umukuru w'igihugu niwe agaba iryo hanga niwe anamenya n'ivyo hanga ariko riripfuza n'inzira bafata hanyuma rero amategeko nayo gushira mu ngiro gusa ega nakanakanya kwiga demokrasi ega ndiyo nyene nico tubavuga bati inama nshinga amateka kirazira yuko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu winjirira inama nshinga amateka kirazira ko inama nshinga amateka yinjirira ubutungane uko nyene kuko ubutungane ni urwego rero rujejwe kuraba ko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa nico gituma urenza amategeko y'igihugu ahanwa nico gituma uwo ari we wese n'umukuru w'igihugu arenze amategeko arahanwa nico rero burya ikintu cya mbere ni ugushyiraho igihugu gishingiye ku mategeko n'ibyo byiza